murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. ubwa mbere ndahamagaye gipe. egera hano imbere, egera hano imbere. S'il vous plaît, abandi mugerageze kugabanya induru. Ego preza gipe kubera ko wigenjeje neza turakurekuye. Yoho mufashe bashi wacha. Yoho murakoze n'ukuri. Uyundi ni Mafoza. Mana data wa twese uri mwijuru. Hakira amashimwe y'umusavyi wawe Mafoza. Vyahavuye bigenda gute? Mbema ndakakira abashitsi. Hari umusita asumba umukobwa wanje Mafoza. Ese ingana nifuza ko dusangira ukuri mu gaso nkabibura. Kaba nyabuna wihereze. Iyi ni karibu muhira. Mutagiranye na mukunda bahomvye. Nawe wangiriye tumwe nkunda nyene. Natwo tumota neza gutega ye. Reka nasizemo n'agatunguru gakwiye. Karumvikana. Hewe kuru. Sabye? Muhe n'agasabuna karabe neza. Emwe nakamuhaye. Twakadugiye kwarura. Ahubwo bona pe. Eshe. Indirakuru. None wakubahuka gukora kudasenze. Hinge nshime. Tante Mafoza. Narindi sengesho rikenewe. Cendemera ko iminwe ya nyokuri na nkuki yabiteguye heza gi. Subiza mero mwisaho. Mana nziza. Mana yamaho mana mushobora byose. Ndagushimiye ukugira neza kwawe. Kububasha mpabwa na mutima wawe. Ndaheza gize imfungurwa zituzanira inkomezi zo kubandanya dukorera ubwami bwawe. Amen. Amen. Kuru. Sa? Nejo wundi. Wige gutinya Imana. Iyakuzuye gashahu. Nanje kankura mu gasho abansi bari bantayemwo. Nyumva ko kwicubahiro kidasanzwe. Mwana, bivuga bisubire. Ego. Zewe nari yakiriye. Nta kuntu nakomwe nabona kuzogukura mu munyororo. Oya nukuri. Mafoza wa kera yari guhera mu buroko. Ego. Ariko Mafoza uyubona imbere yawe. Ni caremwe gisha. Ndumva Imana yarakugendeye. Imana irakomeye n'ukuri. Maze kinejeje gusumba ibindi byose nuko ubu widegemvya niwehereze imfungurwa rero. Emwe nta muvyeyi n'umwe yonezerwa no kumva ko umwana wafunzwe ndibatse. Oya nukuri. Ma mwena kuru mwige gusenga Imana gusumba uko mwahora. N'Imana ihambaye n'Imana ishobora byose. Raba ukuntu yakuye kuri umucobo c'urupfu. Reka no kuhanyibutsa sha Tante Mafoza. Ndahakwibutsa nyene kwibagira ni bibi. Ni vyiza kwibuka aho Imana yagukuye kugira uninahaze ububasha bwayo. Ubuntu bwaraye buciye iminyororo yari imboheye mu gasho. Wumva ari ubw'Imana isanzwe wewe. Emwe nije no kurira hambaye. Ifungwa rone handi ho ndahima reka je ndisonzeye. Kuru nonyishinge ndamenyereye guhazwa n'ijambo ryayo. Nubwo atamfungurwa nokoza mu kanwa. Urya ntaco turi Imana itatugize. Emwe bayo. Nukuri ubucuti wunze n'Imana jewe burampimbaye. Yego. Nizere ko mu bitangaro byinshi yakukoreye. Yakuranduyemwo kakabuto kamacakubiri kakuzana mu gasa. Ubu ndera nariyubuye mu nkomezi nshasha sinkiri wawo nahira aho uri mu kubika Mafoza. Ukuri kwera nka sheregi. Mbere ibi byose biriko biraho umuryango wacu. Imana yari yarabinyeretse. Aya none uti wari warabonye ko nzokiraga mamatiye. Kuru weho ntiwovuga. Imana yarandobanuje amavuta yo kugusengera kuva. Wewe Imana yantegetse kugusengera gatatu ku munsi mu kiringo c'iminsi 70. None uti wamaze iminsi 70 usengera jewe. Nsenga nongera nisonzesha. Uravyumva? Nta nubwo banagira gukufa kuko Imana yari yarambonekeye. Ewe kibondo. Erega ni utashe warananutse. Oya nukuri Imana igira neza. Funguza. Uzabandanya kutuyagira ivy'Imana hanyuma. Mama Tiyerisa. Nukuri Imana iguhezagire ko nabashize mu gisabisho. Amina. Hava mu gitanda kiraho.
Serveur. Twakire wangu twakire. Asho kwa kundi nyene kandi unyarutse kuko urazi ko vraiment tufise akanya gato. Urabizi nawe. Nyene bugisanye nzina yo gutangura karaoke nesanga pega pega. 19 top. Asha top. Tuba dutanguye. Muti iyi table rero ni one love. Abo ko baciye bahaguruka nibiki. Les gars, toi tu les gusa. Mushake mwigumire ngaho ni bon. Wewe uri siri kubaga irusangi wewe. Oya umviriza. Ni mugume kuri iyo table yanyu naco. Ni one love. Ahubwo tuge tuca tugenda. Reka gutumwanya wewe. Ntubona ibiko biraba wewe. Sha wapi? Cyandi kumbona ibintu nyene bitari one love. Ngatahura. Abo bimutse kubira cewe. Oya, none igiki kiguteye kwiyumvira ibintu nk'ivyo gamuti. Kubera pega mbere bimbayeko. Pega birasa. Ihindukira urabinge n'amasosi y'abantu ari kuri jewe. Yewe akabaye kose. Eka nivyo nani. Be barasara wabagize ikigamuti. Nyako kuva duhungu. Zina murapatriye wese. Ari nubwo n'abanyarusange. Mais c'est pas. Ndakwaza pourquoi? Kayo nyifato si one love na gato. Sisobanukirwa naje. Honyene kwera mu mazi gihe kirekire mu buhungiro twategerezwa kugira umucango tukaziterekaho ukanyomaka nyine tukakwibagiza nyine amahanga. Eka nibakumve wewe. Ndafo pase hoho. Si bariko baranda abajya n'inzara. Bavugira hejuru batwagiriza ko bamwe bahungutse dukora n'imigwi igwa nibugo. None babivuga mwumva. Bibaza muri blague. Kimaso gutya. Shamuti. Cyane kuri ndababaye vraiment. Yo nyifato si one love kwe. Vraiment muti nukuri kandi sorry sana vraiment. Cyane kuzanya tacho ni nona. Oya wewe sinarinzi ko bimeze uko vraiment. Oya vraiment wewe bamahoro nta kibazo. Wewe nyine turatsi ko bibera muri one love. Sha. Kirwengeze nacutse. Hari barafatiriye naho. Babonye umusago. Bagira uko nyene. C'est pas vrai. None nuko biri. Yeso rite gusa kubabona muri ino misi. None sabugabo mari. Cyane umva binongeje nanje kwe. None kumurapatriye nawe ngo inubira iki musango. Mu ntambara. Twahunze twise. Rero bo bibaza ko mu basigaye ino harimo abatumye twomoka. Ngo vumye kugaba distance. Shamuti. Cyane kuri no t'en fais pas. Sivyo ivyo bizohera. Nzobazana mwese muri karaoke. Ndabaho umuziki maka muzotahe mwese muri one love. Basinziriye. Ego Kandi ukwiye umudari w'umwana. Wowe ushoboye gusinziza rimwe na Bobo. Mu mwanya muto nk'uyu. ahubwo ndagusabye vuga buhoro ntibavyuke. Baguma bashaka gukinireka. Nuko bana bawe n'ibirori. Yamenyereje nabi. Arabakinisha. Batahari bica bingora. Ahubwo wari ukwiye gushimira Imana ko abana bawe baronse umupapa mwiza bitaho. Bariye pantelma. Hewe udukuru twabo rero. Tenzo zakwibera ngaha. Hewe, mami n'umupapa mwiza vre. Cyane. Kubatahari rero. Ni grossesse nakazi. Bingora kumviriza utublage twabo canke kubashikinisha nyene. Meti mamwa. Suko intawanda gufite nyene. Chawi baza. Yisese y'akazi n'abana sindoyivuye imbere vraiment. Ntamugani mugabo ndinjira muri periode yo kuremerwa sana nyene. Ariko ngira uzovyara ikibunene. Mana ubwiso bwarutse nkuru rateye akagungwe reka. Ntaje wowe uri nsanzwe ndakumenyereye umufama active. Sindakumenya. Ubu wabaye iyo kanape vyahetse. Hewe amanyama yahezesha. Nukuri. Merci beaucoup ma chère. Kuzuraza kumfasha nyene. Mbega uri kushima ikigari. Gucunga ibi bibaju biryoshe nkari mbere na Bobo. Umva ari ibintu vya hatari. Kareka shanta vyuziwe. Uri umutanti na Tessa vre. Ivyo. Merci beaucoup. Si bose shabo kwemera kurara ijoro kandi buca baja ku kazi. Ariko gari ihorere ibyo hari aho bihuriye n'ibyo umaze kunkorera wewe. Hemwe kagezaho. Ahubwo nyene ndashimiye Bobo na Lumiere bampaye ukazi no kugufasha. Ahubwo urazi ikizongora ni kimwe gusa. Bibaze nk'uwahadutse nk'ubundi rudosiye rusaba enquête nkimwe y'ubwato. Aho mana kuri bizongora kugusiga wenye. Mana ndakwinginze utekanye rusangi yose. Kugira akanyenyera zozora ku mwanya wo kumfasha. Amen.
Imana ikumvire ari Imana ikumvire vraiment ariko rero nubwo dutwenga n'ukuri ari rusangire biragoye ko hamara kabiri hatekanje sinzi canke basimana mama zoba yashitse basi no ngiyo rero scope nziza ari mama ari mukuza yo sinakubwiye kaho hewe umwanya n'umwanya gakima Yolande Alias mama Alice arashikira none kutari wabimbwiye biratesa cyumana biratesa cyane hewe yambwiye ko azoguma hasha gushika mvyaye kandi acanyaramira none basazoshika ryari Utakara Urutakara ukurura urinde ndinde wino nyumva ukurura sha Rutakara wiwe banza wivuge urinde Rutakara wino igicupa ryawe ni wumva wiwe n'igijanje none wari myo ukurura the big jam ndakubaza uri wenyene usigaye ugasana safuriya n'ibiyiko injira n'ibiki injira ni ngoga nyarutsa usanga bagukurikiye ande bankurikiye ati bande hewe ndakubwire burakuzura takare muri no minsi kabiki ndakwereke kuneza yawe wase zijya mu nzi z'abarengero ziheruka gutaha zizogusha izosi nakati kawe je ntumbaza Rutakara ati Rutakara waruniye ubwoba wasubiye kuja kumviriza vya bihuwa vyawe we big jam ndakubaze aho wigira umuyo waye asama gose abantu bishwe ngaha mu gacimbiri wacu wabarushije iki mu gacimbiri wacu he ati he ako twese tuzinanye ni he wabonye igandara yacuhari zitazi raba neza kuri Facebook baravyanditse n'umugenzi yanyibye akabanga kandi ndiyombesha ko n'umuseruko wacu shaka Rutakara nawe ukoresha ubwenge iyo aba hari umuntu yishwe antuka twese twarikuba twarabimenye honyene bajya barapatriye bishwe n'inzara ubona bajya bo kwica umuntu bajya rero ndakwereke aho nyene aho niho bihagaze muri bo henyekeje mu inkozi zibibi gusa ntuzi ko bahunze igipolisi kibahiga kubera ubisha bakoze bose uko bangana ati bose uko bangana n'ubutari umwicanye ngo yari umudoriya muri iyo nkuru biranditse barabivutse ukunda kuvuga ngo nje ndahari sivyo mbwira izina ry'uwanditse iyo nkuru uwo mugenzi wawe yaguhaye kugira nanje ndayisomere nari kubwiye kera sinakubwiye ko ari Facebook yavyanditse nawe nyene niwe yabikuye wiki Facebook niyandika urumva ushimarira ari gihuha cumutse urumva uzosanga uwanditse atazina ry'ukuri yashizeko urumva kugira ngo yinyegeze ndakurangira uranyumva igikuru nuko yatuvuriye akagoye urumva nukuraba tukirinda guhura nabo bagesera bahungutse gukurumva ariko ndakubesha barya namabigira yigize intama Rutakara we Rutakara wewe izo nkuru zo ku marezo sosio na Facebook irimo nukuve kuzemera uko niyo baguhaye banzu itoza imbere yo kwagiriza abantu ngo namabingira umviriza ndakubwira mbenda kubaze ntozi bikijeyo wumva bamaze kwica abantu aho nta jambo wumvayo hari umuntu yobesha ikintu nk'ico ukubesha rimwe hari tangazo wumvise wewe umenye ko bajya bahungutse nabo urumva bajya ingene bagutinya asha ni usubira kubinyegeza batigeje Rutakara bimwe jewe nabagize iki nanje jewe nabagize iki wewe bakugize iki ko wiyugaranye watekewe n'ubwoba oya se cyo kimwe je numvise inkuru mbi kuma bibakoze je waje wanyumvise ko kabiki mbeho hunyenda kubaza ivyo bikuye ko baniye umviriza Rutakara batinya zina muntu wese basanze rusange ngo muvyatumye bahunga ni kubera basigaye aha je nawe urumva turimo je Rutakara nyumva basara umviriza Rutakara ni normal ko iyo abantu bahungutse hashobora kubaho nyine ubwoba mese wanofu kucubagiriza ico batakoze kamen kura ngaho itawe umuntu gusa sha nawe urabona yuko utangaye wumvise ko bakwinuba allo Gari ibi ntibigiye koroha mu kurindira kumenya ingene bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe
mbega hamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara wo mufasha gute? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Jean Marie Ndayisaba ava Matana mu ntara ya Bururi, aho yagize ati cambere no mubwira ko ndamutahura kuko kumeruko birafise inkomoko kuko bikomoka ku bikomere vya kahise, ati kandi ibikomere vya kahise si ikintu gihera mu kanya gatoyi ku bantu bose, ati haraho abo bifatira igihe kirekire, ati noheza rero ndamwiyegereza nkamugira umugenzi kugira ndonke ingene ndamusigurira ko ikosa ridakorwa n'umugwi ahubwo ko rikorwa n'umuntu ku gatwe kiwe, ati no kwitwararika kuza ndamuhanura nkamuhana akarorero kugenda biraba ku mpande zose kugeza abonye ko atabwoko bwiza kuruta ubundi bubaho, ati kandi ko atamugwi mwiza gusumba ubundi ubaho, ati buke buke bikazorangira aretse kubikira inzigo umugwi atahubwo agatahura ko ikosa rikorwa n'umuntu ku gatwe kiwe. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Ndayifukamiye Jacques, ni umunywanyi yatwumviriza mu gihugu ca Kongo, akaba ari umusirikare avuka ku musozi wa Rurambira muri commune Vugizo mu ntara ya Makamba. Yagize ati abantu nka Rudagara bariho, ati umugenzi wanje yarafise imvugo nk'iyo ya Rudagara yamabona ko abo badasangiye umugwi atanu umugeni boja gusaba, ati bivaye n'ivyo yari yarakorera bibabaje cane, atariko maze kumwiyegereza naramuhanuye ndamwereka ko ikosa rikozwe n'umuntu umwe ridahoga umuryango wose, yaratevye arabona ko ivyo ndamubwiye ko ukuri, ati kuko hari kibi kibabaje yaciye akorerwa no mu muryango wiwe, ati niho yaciye ambwira ko atahuye ko abantu twese dukosha, ati gikuru no gutanga imbabazi uwatugiriye nabi, acambwira ngo nakare ukora iciza ukagisanga imbere, ati wakora ikibi kikaguherekeza, tuno munsi yibaniye neza n'uwo badasangiye umugwi, ati Rudagara nawe najijuke, ati imbuto bamwe n'abandi batubivyemwo bishakira inyungu zabo iranduke. Arsene Nshimirimana nawe ava mu ntara ya Kayanza muri commune Gahombo, ariko no musaka batwumviriza mu gihugu ca Kenya, yagize ati ufise umugenzi nka Rudagara ucukunda kumuyagisha kenshi gashoboka ukamwereka yuko ibintu vy'amacakubiri ataho vyoshikana umuntu, atahubwo muri ubwo butandukane bwanyu ari naho hari inguvu n'ivyiyumviro bitandukanye ari navyo vyo bashikana ku iterambere rirama. Iteriteka Lionel ava mu ntara ya Bururi, akaba twumviriza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, yagize ati ufise imvugo nk'iya Rudagara uramwegera ukamuyagisha ukagerageza kumwereka ko umuntu akoze ikosa arihanirwa ku gatwe kiwe bataravye umugwi avamwo. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ndikumana Serapi batazira Lovebof Abubakar avuka mu ntara ya Bubanza muri commune Musigati ku musozi wa Kanazi mu Nyabitore, akaba ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku Buterere, akaba kandi ari n'umuganga. Yagize ati mfise umugenzi nka Rudagara no muhanura kudasubira gufatira mu kivunga ngo avuge bamwe n'abandi, ati kanatsinda turazi ko ababi n'abeza tubasanga mu migwi yose, ati nanone barayamaze, ati nta mwongo buri sato ibidahizwe, ati no bandaya ndamuhanura ahebizo mvugo, ati kuko imvugo mwene iyo idusubiza inyuma, ati kagutugumizamwo ishari n'inzigo, ati kuko ntibiheza ngo bizana amahoro, ati acaguma kwinubana, ati rero no mutahuza ko ikibi gikora umuntu kidakorwa n'umugwi, ati umurengero nasangira kabisi n'agahiye n'umuseruko, ati maze ahari amahoro umuhoruramwa, ati dukoze uko bizozana guhuza hagati y'imigwi yose. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha, tubonereho no gusaba imbabazi mwebwe mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu, ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubonaho niho mwatosomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: turumvise ko Rudagara inkuru ziciye ku mbuga ngurukana bumenyi azemera uko azibonye, mbega iyo bishitse ukabona inkuru mwenizo zica ivutu uvyifatamwo gute? Ndasubiramwo, turumvise ko Rudagara inkuru ziciye ku mbuga ngurukana bumenyi azemera uko azibonye, mbega iyo bishitse ukabona inkuru mwenizo zica ivutu uvyifatamwo gute? Akabazo murakumvise, mukamufisho muterera, ni mutwandikire kuri nimero ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nawe wifuza kwironka igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913, duze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza, reka twibukaye ko cari igice c'amajana 892 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho mu ndwikurikira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.